mwarosa akaryo gakwiye ko kumviza zino ndimbo zose uko zirenga hafi 10 kabisa twabashize muri mudi yo kuzumviza zose mwazumvise. Jenny baza yuko bwana Biggie haranye na Igor twotanga kanya canke twagira ico tuvuze kwizo ndimbo zose uko zakabaye. Twavugije indirimbo za Dramati, tuvuza P-Day Winner, yes tuvuza Fabelove D1, tuvuza Big Cobra, tuvuza Iritina, tuvuza Yasinamoni ya Fleur kumwe na F Killer, tuvuza indirimbo ya B-Face Ikiboy Natasha Oda. Zose twazivugije, abateri bake bazumvirije, nakwebwe twazumvirije, mwazanarije nakwe twazanarije. Bwana Biggie bere kwa Dramati your favorite kid ni Dramati rubambo na Igor nako dukurikira by the way. Yasoye EP muri no ndwiheze nyene, yari EP ya vuzige kitari gito cyaravuga ati giye gusora EP, aho kandi ni EP yagiye gusohoka nyuma yo yatakaje indirimbo yiwe y'amasana. Yavuze ko we mu gihugu cya Zanzibar, Tanzania hamwe na ari mu Rwanda no mu Burundi ubwo no muhinyanyuzi ngo komeye cyane muri South Africa, ariko munyezuga ndamubwira ati mugiye musazo ikintu kimwe indirimbo yawe yarantakanye amasana ntaho gifise baranye ibintu byose. Ariko Dramati ati je nubwo yabimbwiye sinavyemeye bivaye nuko ni iki yakora umuntu ngamugiye mu Burundi umuririmbyi ashaka kuba yamuhaye amahera kugira ngo amfutire indirimbo. Twagize deba kuvye kino ndi mu yamuremera bababwiye twababwiye bavyumvise baravyumva twababwiye tuti uko biri kose sivyo bo twe ko twabonesha amaso kuko nta byabigoye twarabonye neza ko bigoye kabisa ko yaje kurondera umunyanyuzi bakuwa mama ngo amasama atakaze byabigoye cyane. Maybe yagombye gutira attention y'abantu kuko umuntu mugotira attention abikora gutandukanye. Yes niko bimeze natubona ko kandi zino ndirimbo mu kuzisohora ubwa mbere ugiye kureba ukuntu yemeye yari yashatse kuzisohora wabona yuko ari amatitre atandukanye. Nigeze avuga ko ari EP nigeze avuga ko ari EP ako kandi ugiye kureba burya n'ubu yarabivuze n'ubu ntavyavuze mugabo uravye izina yazise ucubona yuko kabisa ari EP vyanka bikunze. So nova ko indirimbo zasohotse umunsi umwe mu gitona ko nkuko Biggie yavuze zabuze amasanamu indimbo ya mbere babuze amasanamu. Twe tuzi ko ashobora gusohoka indirimbo ziga kuri 2 mugona ko hasohotse indirimbo ziga kuri 4 y'igitaramo caberenga mu gisagara ca Bujumbura. Ariko nova ko ni Dramati ubona ko indirimbo ziwe mbere soga tuvuze ko nta EP yavuze gani EP yabivuze yavuze ko ari EP ntigeze avuga ko ari yanditseko unye niho yabivuze ubwa mbere nigeze precise muri son ntabwo yabitanze ko ari EP. So nenda guciriye muti rero indirimbo ntizakiriwe je sinova ngo zakiriwe nkuko ashobora kuba yavyiteka. Turavye ku indirimbo zakiriwe kama EP kwenye yakigwa musaza no indirimbo zitatu zine zisokeye carimwe uya nantu bagize amahirwe kugira zivume zose no muri Tanzania zo gombura abe ba Mario bandi yasohoye indirimbo zine canke zitanu carimwe usanga bose amaviews menshi kwizo ndirimbo ari 50. Nimba wagiraje kumviza Shine Sweet ukaba umaze kumviriza Friends Zone hasta la vie nta kantu wumvamwe ntibisa nta karege wumvamwe oya kuba ari reggae ntibisigwa ko cazise n'ibicabise kuri Friends Zone atandukanye n'ijya kabisa n'umudi watandukanye kumviriza aho gusa n'imidiho yinjiye mu menga niyo aje donc ayigarukanye nka mishasha agarutse mu video imeze nka mishasha. Bon Dramati kuri reggae nsoba ngo nijya mbere n'ibyo reggae uzi ko kera Dramati burya yari umuregema no mu rapper ndimbo ziwe ko reggae agakaka no mu rapper burya agiye guhindura amaze kuja muri bantu ava nk'indibo itatocha nk'ezi akija muri kwa Mary muri MA akija yo wavyibuka indibo yakoze vovota niyo ndimbo ya mbere byatanguriye ko yari itandukanye neza cyane na style yasanze akorera yes nako tunya tujana n'umwanya dusimbire kwa P-Day Winner. Mwese mwaravye indirimbo ya P-Day Winner Igor. Yes abongo mu Kayanza ni hatari ndayitanga abongo mu Kayanza ni hatari wabonye ngia style ya jemwo ubundi P-Day Winner hareke no vuga ku ndirimbo ya P-Day Winner n'indirimbo ya D1 ndimo ndibona ko ina Mico the best sinza kwiga ko mu nyuma ariko numva ko hari akantu ugejeje kuyumviriza kaza kuba gasa n'indirimbo ya D1 ndikumva mu matext yes bayumvirize neza banigwaza gituma bashaka kuba biza bigomba gusa kishi baramana n'abagenzi P-Day Winner burya muri iteka n'undi muri haso gusinyisha bigarukira mu nzira imyandikire yabo usanga bumva abantu ufite barafana mu bisanzwe siko kubona n'indimbo zayizera kumenga zafite akantu zo harimo akadi1 n'akadi1 ujyana batungura mu inspire ngaramwinspira which means rero sa kubona baririmba nkaho cyandika nkawe si bibi cyangwa si vyiza mugabo hanini umwe sakwe kwitora umwe sakwe kwitora rero burya mugendana bice bisanga bavuga ati ngo
ngo ngira nka sune ugasuniba nkawe Jendi babona kuri Monia Fleur na Ken batanga kuvuga ko ari indirimbo zwa gusa donc amasanamu indirimbo ugasanga kwe myandiko ababandikira yaru Ababandikira wandikiye bari bona bamwe. Friend B3 wandikiye Ken B3 which Urumva means bica- rero bose bafite abanditsi bamwe nkeneye kwandika urimba bica bimwe bigenda ico kintu. gusa nyene ucu vyumva ayo si beef Fabelove nawe nyene yagize nkuko Rero ndakwiye inkuru. mugabo yaba beef yese abana Fabelove bose baririmbye anyway duhere kwa Fabelove yagize nkuko adutamwo Vanessa mu mundo tutaye twiteze Ariko canke yacanze. tutaye tumenyereye Je ko nibuka. aririmba yasi nibugiye twa tumaze imisi braminga mu ba artiste baririmba rap Rap. tuvuga yuko ari we wenyine asigaye akiririmba atavanga abandi bo baravanga rimwe na rimwe bakaririmba Na mkombozi indirimbo ntavanga. imwe yose hama akagaruka muri rap ku yindi mugabo yagize no kuvuga ati reka ndabacangire mu ndirimbo imwe Bo indirimbo je habu ikintu nshobora kuba nibaza ko kajya ka refre cyari kiro gito ca mbere gishobora kuba cyari kurimba nk'umwana w'umukobwa Ega ni ndimbo ya mbere okay kuko urabona ko kino gitero Fabelove yakirimbye ushobora usanga umuntu bashobora kuba baravuye ko ashobora kuririmba atabonetse kuko mu nyuma acaza guhipapinga ashaka kuba atabaye disponible ndibaza ndabaciriyemwo uherutse igihe akoze indirimbo iheruka yakoye n'amasanamu agitwa gute sinibwo neza izina ryayo ya hip hop ya kera HIPHOP HOP Okay. oya ijyanye hari indirimbo itangwa R&B nyene nige yitangwa R&B nawe nyene je namubwiye bwa ati brother wari wayivugishije umuraperi uzobihindura atungo wapi so je ndibaza umutwe karaza bukibashaka bazikije nibaza je target afise kuko akora ama interview avuga ati je nzohindura zo kwandi umuraperi agatoka ba bifese ati mwe muraperi biyemera ya muraperi mwiyemera ntimwogira ibi n'ibintu kunuku like urumva ati je hemuki mu hip hop ashaka atuzane buke aririmba karindwi nk'imisegonda nka 20 Avanga. akubita rap après ndende mu mazorimba umunota akubita rap inyuma iminota 2 mu mazorimba iminota 3 akubita rap 3 woreshize secondes inyuma bizoza tuzaza kwira tuva Aririmba. twibagije yamajambo yavuga ari umurape twisanga ahubwo ariko none ikanabye tuzibo atapart wewe wabona Fabelove gute Fabelove nigume muri rap Nigume muri rap. rap gusa si business turabizi twese so umudi wa business umudi wo kushira kuri kwisoko ariko mugabo nigume muri n'umudi w'aba talented kuko umurape byara bari umwandi sasa arenze kandi cyane kabiye kabizomugora ko azotahuza abantu ko aje muri R&B kandi aje muri R&B mugiye muri R&B hari abapeti bamurenze nambari yabwo nakubagiye bamuzi nk'umwami wa rap yikumera umwami wa rap nyanza kubyagereye ata noti yinjira mugabo yitwe inoti burya Fabelove by'abantu n'ivyo binjiza amahera bujyanye muri 10 ba mbere ngam arimo no ko atasho abura basa fema muri 500 yigumire hariya rero ayage kandi na video yikora mugabo yironkera dusho so which means ndi Fabelove jina kwigumira nyene muri system yanje hariya nyene uri kuja hariya kwicanga canga n'ivyo ntashoboye cyabivanga mu mutwe kuko ba dramati ba diwane ba epiday winner abandi n'abandi ugazo bacaruke singa kabisa afise igikorwa dasanzwe niyo mpamvu je mu mengo kwigumira hariya hanye gusa nimba shabuza muri hane now akoshe strategy ku buryo y'ama collabo basi strategy y'ama collabo ya para collabo azabuke kunyene adoye R&B y'amasegonda 30 ama rap azadunya mu buke azashya mu R&B y'amasegonda y'iminota ama rap tuyo tuvagize rap gusa ama R&B gusa yes nuko inyuma y'ingendo nyinshi yagiye arakora mu gihugu ca Tanzania yes Uganda Kenya n'ahandi tutibagiye mu Rwanda yagize nko kunyarutamo collabo yiwe ya mbere muzo twe expectinga kubona wana sondi ni D1 ari kumwe na Mico the best mu ndimbo yabo Chutam ndima zigiye cyane burya Chutam cyane gose yarakozwe mazigiye kini yarakozwe ahubwo cyabujije gukora video ntazi bwiyo video yo ndimba kuri cyagiye cha na social mula chaba social mura yagiye mu Rwanda social media collabo ya social media na D1 yaje mu social media yani kuko mu ndirimbo D1 yavuze ko afise yavuze ko afise indirimbo na IPD na social mura afise indirimbo na Mico the best atarabona izotangwa mizo zose tuvuge yuko urugendo rwamujanye mu gihugu cy'u Rwanda go barwo gufata amasanamu nyene yino okay gufata amasanamu ojo yoshobora kuba yakozwe kuva kera udakoze kuva kera amasanamu niyo bashobora kuba bakoze muri no minsi twabonye yagiye mu Rwanda atavuze bani D1 niyo yafashe urugendo atigira avuga niyo yagiye ariko je D1 y'umuhungu wagiye kuri izo sosho ngwavuze ngo ngiye mu Rwanda ngibona yaragiye usange ari muduga ngiraho D1 mugaje yaze no hamwe nyene gusa ibintu bihindagurika usanga waririmba na Mico kwe je bano je jana yasigezwe no marumako yari yarimbanye na Sosomura ka Sosomora nawe nyene ni generation ya ba Mico
je mbona umenga ari guca atambuka gatoya kandi kibazo kuwe ko je nababwiye abaririmbyi bashika batatu basavye baririmbyi hamwe unirimbyi yitwa Chris Easy hamwe yitwa Bruce Melody oya Bruce Melody ntikiza saba ahubwo ni Chris Easy Juno Kizigenza na Kivumbi abaririmbyi barifuza amakobe mu Burundi batuye yawagawe kubi wano ndimbo ya Elipro twateguye gukora y'abanyakayanza buya kuje mu Chris Easy yego bijya zagiye gupfira mu nza turavye ama dépenses n'ibiki tora abajo ibintu rero ati yandare turabe kabiri naco naravye ndaharo ndavuga ati none okay Elipro menga zo aduze cyane gusima amayetape bijya ku muziki gusima amayetape si vyiza gusima amayetape si vyiza katangwa se niko bizonga mu Burundi bizatama urya mugabo zo murondera burya ari n'imihari kupigi wapi wokulabo ndavuga mzee okay basi uje muri ukora bimwe zo kwimeye byose gushika mu Burundi wapi Uje wenje nzani gengi yose gengi aba junior giti abana ku ruhande imivinyu biki mbaye kubitega n'ingwara so which means bakira makolabo je ndi nka D1 naye gufata muri abanye kuko nta mayo gusaba Chris izo umukozi rakobasha kubona video we kubona so rero nimba ariko it's okay kuko nindi mu mengo ni mu ndimo zasohotse niyo ndimi kigena neza gusumba izindi ndimo niyo ndimi kigena neza cyane gose kira gifatamo neza kuko kuduga ku ndirimbo muri kino gihe turabona indimo zishobora gusohoka rimwe umunsi ari 5 cyangwa 6 muri umunsi amaze gusohoka indimo ziga kuri 5 umunsi nturanahera mugabo indimo turagwa ko utaziko zarasohoka aro ni indi uzobona yitaye aro niziko zazatana abantu zatana amafishe turabutse yego bijya amafishe bana bihebye nibatera imbere gusa mugabo ikihari nuko gusa ko badufasha ugaso ndimo zicara fedolane cyangwa naco ko dufasha kwikara ariko bara ikindi naco ko badufasha kutuzibirira buryo izi ni impome jewe mvuga ati mutemwo izi ni impome bashaka ubwo bari kwa marubomo bazibire ingeri pro na wazere chabugara bose bati rero sasa bayibana yabakawe ndego tu gusa mugabo by them cyari pro nino ndirimbo ya D1 chikwe na bifesa so ndimo musicyari imwe hamwe abaje ati mbega burya nta ni ngo nta ngo bariko baraso ngo bariko barasohora ngo bandi ngo bariko barasohora ngo nta kitagena neza ngo kiyari muri rya genge ku buryo uzaba usanga bariko baramwicira ngo we yatanze umuco ku kuntu hari indirimbo y'abo muri Kayanza avuga ati none ko bamwe basohoye Elipro ntasohore ho bigihwe na gute indirimbo ntagihari no man indirimbo irahari by the way amasamu yarakozwe na Brian Smith boss y'abanyakayanza yarakozwe na Brian Smith video no yikoze ahubwo Brian Smith chankera Andre Brian Smith ni Brian eti yangu nuwo wahamagaye ngakore clip y'umuririmbyi wawe nawe wibuka ni Brian cyagenda nari Dubai wari gifatiriwe no kurangura ama memoire n'ama flash okay nki Dubai gusa video audio ni wakozwe ndahari so ni Brian Smith akoze video ariko video irahari gusa ibi inye byo gusohora indirimbo abagabo babindi avuga Bface na D1 si bibi kuko basohora indirimbo ava kuko n'ubwo basohora indirimbo après des sommets it's okay uko biri kose umwe afite calendrier ziwe umwe afite calendrier ziwe kandi je nta karore Harmonize asohora indirimbo zimwe mu mwaka Harmonize Mario na album ahubwo zarenga 10 ngira 10 gusa Harmonize ashobora gusohora indirimbo zitatu mu kwezi mundu ko yasohoye kandi wazi gitunge babire indirimbo ashaka kuyisohora indirimbo kaminjiza $10,000 kuri ku ma platform indirimbo bazekura nk'aba posting amapicha kuri Facebook wazi vyariyemo reka dusimbire hehe tutaragenda gato nako ndavuga ntaco vyishe na kimwe as long as gusaba bivuganye ngo ati twe tubetse kunuko kaka ko bikosa giye gusohora indirimbo ramubwire patsemeze kunuko nkabone twitse nabona ko na Mone ya Fresh izi ndirimbo hanze ari kumwe na F Killer umajama ke wari ivyo bose bari muri ijya collab Ketri intoji ni watasohoye yego jwanya kayanza ijya ndimbo ya kayanza ni jo tasohoye wenyene gusa na Elipro kare ndimbo ya Elipro nyene ndimbo ni Elipro deja okay donc ino jini watasohoye muri bo narindiriye uko ne Elipro azosohora Bface yasohoye Mone ya Fresh yasohoye hama D1 yasohoye Bface onsi Elipro bambe kuri ino jiwa azo kama iso ariko rero bino bintu ugiye kuraba ukuri ruhande je mbona ntaco vyishe kuko dans moment l'autre bari après que aba bose baje gusohora indirimbo ubu twese tumeze uko dukompare izi indirimbo igiye gusohoka ya Elipro n'indirimbo z'abagenzi be bakoranye uko izosoka kose imeze ndaze tuzoye comparinga n'izindi kandi ushaka kwicomparinga utayiravye of course nuko bimeze kandi cyakabiri naco teke nico
uyi ni promotion ko ramukora uti gute kuko baguma muri sirikirasyo Eh. naho baza gusohora indirimbo n'abantu bari muri sirikirasyo bose byo muri zeje abafana bamaze kureklama kubera ikino indimbe widasohoka Mm. nico ni kindi kintu kidasanzwe Okay, kijanye n'ibitaramo DJ Fana agiye gukora mu gihugu ca Congo nkuko twabibicije ku munsi wa gatanu ku itariki 24 azohari mu gihugu ca Congo itariki 23 kandi azoba yasimbiye hariya donc muri Uganda ariko itariki 28 azohari muri Congo kandi ibitaramo bigiye kuri mu gihugu ca kibanyi ca Congo muri igitaramo cabe mu gihugu ca Congo kandi Ica Kongo bazi kuja zorigize Uganda Yes. Uganda ni kabiri Uganda ni Congo kabiri na festival yagiye muri Congo Kongo ni gatatu Congo ni gatatu Uganda ni kabiri abakongomani badukundiye umusore Ibyo uvana y'umugoresha kia gifaransa Berixima muhebe benyene aba bantu après dote bari mu biki ane dote si bisanzwe yari karamufatisha agiye umuntu amukorako ubundi no kumuhamagara hano hantu kabaye abantu bakeye mugara bajya ahantu ahamukura inde ubwiza wowe ntuzire uzi kwegera yamaja gutembera Berisima mu bwiza uzi kwegera ahubwo uko niko mufatwa uko niko mufatwa gagahora ahubwo hajya ahantu hehe eh hajya ahantu hehe mugira Dream Black FM Sharije kandi urazana Sharije asha nigitanda kirajegi handabitse ubundi igitaramo ca Bface na Regimo Music ni kuno munsi no munsi Uri- rukatwa bene ya ariko Museveni Bface ibitama afise kandi vyinshi by the way twazo muri handi mu Bface gitaramo twashizemo kiyo ni cyari uyu kiyo ni cyari mujama cyari ntitwari kwagisizemo kiyo uyu mujama muri uno mwaka arebe hari ibitamo bimwe bizosaka agenda bise umu docteur agira gute azoruha amufashe kumukira swivi vrema Bface kirakora yabuye ko tanzoganwa atabiye bamutanwa yasi kyambiriyo arabinyoreka yanavyo ba Bface eka miliyoni bahungaragize Bface nta kiya musu akina ubundi nkuru ya musi Cameroon iyanwa yo ire bolo iriya iriya ubundi nkuru ya Cameroon bayisaye kuri Facebook mu kanya ya bra Bface ya bolo mzee ijya arayinwa neza kwe mugabe bisigaye ngo mogi ngo maskanka ngo inzoga ntashamuka sihari Gusa ubundi amazi. iriya boro ukuntu avyumvise irazana n'icupa kuko nayo n'icupa irayizira umuhungu ayifata umuhungu ayifata ya bolo we ntakubwiye ariko Nta na bumve ko gato. tuvuga kiki bumve ko tuvuga kiki ibisigaye ari ibe ariko rero sino ningana yo rero sako numukizwa wowe rero shako nikomesha inde igoro igoro utanyahukanisha umugabo ndatuma nawe ukana nikomesha katwibandanirize wewe sano umeze nka big y'amasandaza ariko arakumviriza Kuri- big kuri- wewe Big. nico bataye kuri Bface ati itanga mfite n'ibyinshi cyane bigiye bitandukanye ni ino vacances arimwe muri ivyo bambere afite ibitamo vyinshi twababwiye ubone ko kabisa kira weekend afite igiteramo apa yo kira weekend kandi ni weekend zibizi weekend usanga afite ibitamo bibiri bitandukanye rero tumushigikire bajya muri ivyo murundi aho katuna muhameheza gireyo kuko azi ko biya Bface mu barinzi bakora mu jina ndababwira umuntu muhereze amashukwa kiri uyu mugabo kabisa jewe sinzi impamvu abantu bamwe mwe usanga eko nta ukundwa na bose murabizi ariko kandi ntawankwa na bose je namaze kumushingira intaye inshuro nyinshi wazikoze na collab n'umuririmbyi aza kumusupportinga ngaha muri studio akamuherekeza gukora ama media tour iyo aje gusupporta gukora igiteramo aragufasha so which means good so yeah nuko reka tumwigabira ijuru nuko abo usabye amakuru ya Rosimba ariko ndababwire ko Rosimba aheruka kuza ngaha mu gihe mu kiganiro yatanze n'ubutumwa ko inyuma y'ubutumwa atanze agiye no ko yakoze igiteramo ku munsi w'ejo akora mu ntara babanza kumusenya kandi azokora n'ikindi giteramo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Gitega amakuru ya Rosimba nayo ibijanye na Siwamana yikoze ku munsi w'ejo le 25 kuri Noel mu ntara ya Gitega ndetse katani makuru ya Rosimba ashobora kuza hanyuma ya mu nyuma nuko tuzi ko ashobora no gushira hanze indirimbo yakoranye na Bushok indirimbo yakoranye na Ned kandi yaragiye hanze kazi ku munsi wa gatatu okay unasanye amakuru ya Eriplot ko yavuze Van ya Ice nuko akoze indirimbo agiye gukora indirimbo nyuma ko tuzi kandi ko Natasha Uda akoze indirimbo yakorana na Kerina twatanze ino ndirimbo bayumvise bayumvirije mbere kabiri karenga nibaza yuko twagize akaryo keza ko kuzumviriza ariko kandi twebwe twari ko turanazira abatunazumviriza peut-être namwe gwe muko natumviriza mwazira byinshi mwazumvirije ku rundi ruhande icyantangaje muri irya ndirimbo bwana ni imyambarire ya Tasha itandukanye cyane gose n'imyambarire
ya Kelina Urazi- akana ura- 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 k'Imana. urazi ko Kerina Mm. mfise ubwoba ko atazoba mu muziki Kelina azotugira nka ntuzeya nka umwe wari mu vy'ijambo ry'Imana Sekira Tetero. Lokete Mm. Wewe Kelina ndafise azotugira ubwo ko nka Tetero. Kerina abana mbe kwa shangi mitaye muri Kerina azorangira bivuye akaja muri Gospel. naye akayiheba ahubwo akiga gukina film wazo Kerina azi kugira na filime zikina bien yege twakina Kelina filime ngara Islam aya na Islam. abo Islam yatasha ahubwo Kelina Okay. umumusilimu Islam yagira amaslam umusilamu Eh. nayo mvuze ngo umusilamu Urashobora tese gusa kuri Kerina ofete Jackie wazi mpamvu ndabivuze bino bintu ndabibabwire neza umwigeme yitwa Moni ya Frere yaravuze ati jewe abantu bari muri team ya Kerina bashaka kungeranya na jewe Kerina bashaka kumukoresha cyane ngo asumbe ariko jewe Kerina ntazopfa nsumbi Mm. nubwo ndushaka kuririmba kuko je ndarinda Kerina ntarinda Jende muri ndagira muzena gute? na Moni je Je ndarinda ndarinda. Kerina ntarinda kirumvikana Ntiyabesha. Ariko ahubwo ikibazo hano ncangira muziki ni nawe nukurinda utarinda hagati ya Moni ya Fleur Natasha ninde yenda gusumvya uyundi. hagati ya Moni ya Frere Natasha Eh. Moni ya Frere kurinda kumazemo uburambe ukurinda kwiba bimaze ni afite Mugabo Experience. Tasha nawe ukuntaje. Tasha ararinda mugabo Natasha ndiye ntarinda Natasha gusa ko agenda ari gusa Natasha kiravuga nabi Mm. mugake mama Moni rega rego Moni kurinda ntabura natya kuvuga ibishego kuri social media ukurindura kwagura ukurinda kwiba usanga guhagaze muri ivyo bintu byo kwambara gute mugabo ujya kugenda ari gusa agenda ari gusa Tasha uyamvuga Kerina mabe ntukenye Moni kuvuga nabi aravuga nabi kuvuga izavuga neza umubwiye nabi nakubwira nabi nta a nta b Murasumikana. na wabise ngene inshe nzenye moza go dasi ayo ngofite njya ngo Kerina nako Moni ya Frere Moni ya Frere. imyaka yo kubaho Njya n'umudemi. ngora kwije 18 wa 2000 arenga ko numvise ngo kwije 18 19 acha ma 20 mengo abo ni 20 top 20 top mari ipa kwa mademi truko Est-ce que ça c'est 10? Moni ya Frere yavuze muri 2003 kwa demi twacha demi 4 so which means rero ukurinda kwa Moni ya Flare na Kerina Nibiki. tukone mu myaka yavukiye 2003 kwe Imyaka mirongo ibiri n'umwe rero n'isi mirongo ibiri n'umwe. Mimi mama muvyaye hakundi ko mvuganye kari imyaka ikwibera barakwiranye yubu myaka y'ikuvuka y'amavuka so anyway kiu cha Moni ya Flare rero mu bisanzwe yavuze ati rero jewe kungenya nawe biragoye cyane so ndashaka kuza kuki ku ndirimbo ya Tasha na Kerina je ndibaza ko Kerina yaravye Tasha gere yambara burati no mwikema na Kerina Yari yumvira ati ati, je papa wanje ndamubwiye Kwimana. ko no mukuka mu ndirimbo Yonyita. uziga niba umuntu wambaye ashigikira Kerina ni se wiwe indirimbo isohotse isuka umuntu wambaye iraba kuri YouTube wambaye Papa Mise. wiwe. ni se wiwe Niwe muntu wambe kandi nayipartaja. na mama wiwe sasa ari nawe kamena amabanga ari nawe mena nta kibazo Kerina amazi ko atakibara yaraba Yeah. impamvu yavuye murabizi Yaragerageje kwica ko ku karirimbo kari hano. gutomera Gotomera. uja kubiza indirimbo gutomera ni trusura ya Kerina ngo nta ngo ngoma ngo nta mwijo ndi mu mizi navuye ruguru shikira mu muji uwabahaye ni wazomana wabahaye ibyo muntu ya ni true story iyo trusura ndi buza bwiwe uya mugore byatanguye neza na neza ku munsi wa Kasama Song kasa Kina wari wa kuri kabiri. place de l'indépendance kwiba ndadimanda yatashi saa 2 hafi saa 3 z'ijoro asanga umuntu yuga ati jewe ntunyunjirira ko kabisa nawe ati jewe kumfata nabi sinavyemeye yani watanguye Bure hovyo. iyo burya cagena duga atasha yabivuye mu gihe cyaduga ruguru yagarutse ajya kumupangira se wiwe amubwira ati jya kureho umuziki mwana bandanya uririmba sasa rero cyajya kera ashaka kwiva akavuga ati none jewe papa wanje abonye n'umwana yambaye ukoza ati ntega mwana Kabo rero mugabo uri umuziki wikuraja. Kerina si yari karaja. niba uriko ndabwira kera zovamo kare Kerina ni yava. ngira vayo Baranyuranwa. bazomudekuraje ahubwo Baranyuranwa. Nawe nawe nibazo namudekuraje. Azi Nawe umunsi umwe dekuraje. azogera igihe yiravuga ngo je kwendarinda. oya Ibi Kerina bintu ndi munini. Kerina ivyarimwo ivyarimo si by'abandi barimo wowe vayo umva bamwe baje abandi bakavayo niyo mpamvu Moni ya Frere yatanze uzamuga ko siga ubutumwa afite iPhone macuma 3 hajya ikaraza yari umukobwa ariko ikaraza Bisigaye ko yavuye ku bintu. akaremera akaremera ibiganiro ndacubesha none birumvikana Nyuma nyuma yabuze kuba- seze akora Pro yibonye Max za nouveau model kandi umve ibihumbi $3 hafi $20 z'amarundi
hajya wayigize ukayigira ukwaza ko Like this. byagiye uko nyene which means musa bijya ni vyiza kiza ko umukobwa umuririmvyikazi w'umurundi Udafise mwiza nka telefone Kerina nziza. dufite telefone nziza Oppo ukabyuze izi washoze zari uzi agahinda dokomo rero tutagiye karaza ejo nahazosora indirimbo kandi katabu uzakora collab n'umuntu yambaye kujyanye kera yambaye DPS Kerina ndamubona menga n'isaramu y'ibizo nabishe nivyo nashoboka kabisa nta nivyo nashobora media yo hagurukira rimwe nivyo nashobora anyway so ya nuko rero kuri Kerina hamwe na Tasha indirimbo yabo yasohotse ariko kandi tubamenyesha yuko ari na Kerina ari muri Twice label ari anye kwa Ireri official manager by the way akomeze fresh sana yes Rwambo tumira amateka toshe tugaruka rero tubabwira makuru agiye atandukanye uko mwari kwatujana by the way mwari kwagenda masana ya nyene na nyene yes twigarukire inyuma yo kumviriza indirimbo ya Mutsi number 1 ari kumwe na Estanish